cyo kwihutirwa twosaba nuko boraba inzira ishoboka kugira ngo by'ukuri aba ba passport ordinaire nabo bikunde boroherezwe aba bari bo bagenda ari benshi aribo ndetse uva mu madomene menshi atandukanye bigatuma hagenda bene gihugu benshi kakaba karusho kanini y'ako gihugu usumba aho ugenda ari diplomate le fonctionnaire gusa hama nka camba z'umushikiranganje ko twumwabonye yuko abantu benshi bagiye muri Serbie barafise passport diplomatique baciye babihutira kuja mu bindi bihugu bakagira nk'inzira mwaratohoje kumbure agihaze basanzeyo kitaborohereje cyatumye baca batransita bagenda handi kugira ngo mu gitorere inyinshi umufatanije na Republique de la Serbie. Turabaye ikaze yakwa mushikiranganje n'umwa leta ubu nitwovuga yuko ntimukiri mushitsi ahubwo muri umusangwa umwanya mutoye kuko nta mwanya muremure urahaca mwari hano none muragarutse hano mutuzaniye inkuru nziza kandi uko twabivuze uje turiteguye kwakira ubutumwa bwanyu n'amaboko yombi. Rero aha uko mwaduteguje turabona yuko raporo turabona yuko hariho integuro z'amabwirizwa zitatu uno munsi zijanye n'imibano myiza hagati y'ibihugu kuko koko biraboneka ko muriko muguruza imiryango hirya no hino muguruye imiryango hirya no hino turabona rero uno munsi hariho imibano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Serbia. Turazi ko ico gihugu ca Serbia tumaranye imisi atari mike hariho amasezerano make atari make twagiye dusinyiranira harageze naho kumvikana ko ibintu bijanye n'amaviza bavyorosha kugira ngo abantu abarundi bashobore kujayo atangorane nyinshi zihabaye kandi byarabaye hanyuma bizamwo no kuzamwo agatotsi gato gaturze ku Burundi ku Barundi noneho irahagarara gatoyi kumbure ubu muraza kutubwira aho bigeze. Rero turazi ko iki gihugu kirimo ma opportunity menshi kumbure mu byo abarundi twashobora kugera dufashanya nabo birahari. Ibi rero byose nyakwa mushikiranganje nko imvo n'imvano kumbure twari kuvuga tuti mudusigurire neza. Turibaza yuko aha mu bintu un peu détaillé nibijanye n'aya masezerano bwayo. Mbega aya masezerano yose uko ari atatu akunguko karimwo akarusho karimwo icyo twokwizera canke resultat attendu mu gifaransa icyo turindiriye niki? Ijambo rero nyakuba mushikiranganje ijambo n'igiwanyu. Hanyuma ku kazi kubihobe kidukoranije uno munsi aya masezerano tugomba kuraba igihugu cy'u Burundi cyasinaniye n'igihugu cya Serbia. Hanyuma nkuko nyene iteka yabivuze igihugu cya Serbia n'igihugu cy'u Burundi ibihugu bimaranye imyaka myinshi bifitanye imigenderanire. Iki gihe ngira ngo kuba mu 62 twari dufitaniye amasezerano n'igihugu. Mugabo iki gihugu nticari bwabeho cyari kikiri Yugoslavia. Yugoslavia muzi ibibazo byahabaye kirasambuka mugabo hacavamwo igihugu cya Serbia n'igihugu cya Montenegro. Ariko Serbia niyo ciye iguma umenga hagati yafashe
tuvuga ko yagumije igice kinini cy'ibyaranga Yugoslavia. Iki gihe rero muri 77 harabaye gusinyana amasezerano bijanye n'ibintu tekinike bijanye n'akaranga culture hanyuma n'ibyo kwigisha education. Mugabo rero kubera hagiye haba izo ngorane Yugoslavia igasambuka, harabaye igihe tumera imigenderanire nk'iyisinziriye gatoyi, byari bitugoye ko ariko muri ubu nyene byaciye bigenda. Hanyuma ibihugu bimaze kwitunganya, Serbia ikaje ukwayo, Montenegro ukwayo, twaciye dusubira turavyura, mugabo twahereye ku ntango twari twagiye ko na Yugoslavia. Hanyuma muri 2019 niho haciye dusubira kuvyura, hanyuma haca haraba amasezerano itariki za 20 z'ukwezi kwa kabiri, haciye haba gusinya accord general de coopération hagati y'u Burundi na Serbia. Hanyuma igihugu cy'u Burundi cyaragize ratification y'iyo accord itariki 12 z'ukwezi kw'indwi muri 2022. Aho hose rero murumva ko hagumye imigenderanire yagumyeho. Hanyuma abashikiranganji twakoreye mu ngata baragumye bagira imigenderanire, baratemberera muri Serbia. Hanyuma nabo n'abashikiranganji muri Serbia nyene baraza no mu Burundi. Mbere muri 2025 umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaragiye kugirayo urugendo. Hanyuma mbere hacaba barasinya amasezerano atari makeyi, harimo n'ibi turiko turiga uno munsi. Hanyuma muribuka yuko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia yaraje hano muri 2024 aje mu bikorwa bya nyamushubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu. Hanyuma muca mwumva rero yuko ari imigenderanire yagumyeho mu bisanzwe, twagumye tuza turagenderanira. Igihugu ca Serbia rero kubona u Burundi kuvuga buti turi imigenderanire kubera harimo ibintu dushobora gukuramo. Aha muravye nk'igihugu ibintu gifise, kirafise ubutunzi butari bike, kirafise ubumenyi budasanzwe mu bintu byo gukora amamodoka, mu bintu byo guhingura ibifungurwa l'agroalimentaire, hanyuma n'ibijanye n'amasoko ntanganguvu hamwe n'ibintu by'ingenzi. Twabonye rero tuti aha turashobora kugira icyo twakuye. Hanyuma igihugu ca Serbia kandi kirakeneye abakozi bose, abakozi benshi, kuko muravye kirafise ikibazo c'abakozi. Ubuzi bafise, aya mahinguriro bafise abantu bashobora kwikoramo. Natwe mu Burundi turafise abenegihugu bifuza kuja gukora, kandi nabo bagiye baragira ico bunguye ku butunzi bw'igihugu cacu. Nico bituma rero haciye haba kumvikana yuko abarundi bashobora kuja gukorerayo. Nkuko nyine iteka yabivuze, baroroshe ibintu korosha inzira, kugenda avec des passeports diplomatiques de service, hanyuma na ordinaire mbere. Kandi kenshi ama passport ordinaire y'abanyagihugu basanzwe, mugabo ngira ngo la traduction imeze neza, si uko abanyagihugu abenegihugu twese turangana. Mugabo urumva bahera kuri izo hasoze bavuga z'icubahiro, mugabo nazirya zindi zashikirwa byari mu bihugu bikeye, kuko kenshi bakunda guhera kuri izo z'amapassport diplomatique de service. Hanyuma rero abarundi baciye babibona ko ari imiryango yuguruye, baca baragenda ari benshi, mugabo bacabona umengo kuguma muri Serbia bishaka, baca bagomba kuja muri Union Européenne. Hanyuma rero bica bigatera icuka kibi hagati y'ibihugu bya Union Européenne na Serbia, bavuga bati mwe muguruye abantu baza kutwinjirako bidaciye mu mategeko, immigration illégale. Hanyuma rero Serbia nayo ivuga iti kuko murazi ko yariko irasaba kwinjira muri Union Européenne, ibona nayo umenga bihaba bitera ikibazo. Abantu baca bavuga bati reka ayo masezerano nayo tuhagarike imbere yuko tuyatunganya neza n'uburundi twavuga n'ibyo duca bigenda. Ibyo rero baciye babihagarika ku mapassport ordinaire kugira ngo ntibagire ibibazo n'ababana. Murumva rero ko kubona ubu tuvuga tuti
imigenderanire yacu tuyinagure tusinye amasezerano murumva yuko bikenewe kandi natwe twitunganya kugira ngo tuzobura icyo twikuramo no gutumana amakuru les technologies de l'information de la communication barateye imbere cyane rwose muri iki gice hanyuma n'ibi bya amasoko ntangabuzi hanyuma nk'uko mwabivuze Burundi nabwo turafise ibyo dushobora gushorerayo icayi ikawa hanyuma n'ibi by'ubutare turiko turabona nibaza yuko dushobora kubironkamwo akarusho cyane n'abanyeshure bariko bajayo bari muri Serbia ubu barashika 15 kandi nabo baza muri ayo masecteur nyene tubona mu Burundi ico yofasha mugabo kugira ngo nitwasinya amasezerano bazina kugira ngo tosaba igitibiri c'abanyeshure kwerekana kuko mbona kikiri gitoyi cyane hanyuma ibindi nabyo bamenye ni byo gukora impuzu textile hanyuma no gukora amamashine tumenyereye arayo ajyayo gukura ubutare canke ajyayo gucukura amazi kugira ngo amazi ashobore gushikira abanyagihugu ibi byose nibaza ko abanyeshuri turungikayo umuntu yose arabaronka muri secteur tubona ko yofasha igihugu muri iyi vision yacu ya 2040 na 2060 murakoze mwebwe murakoze cyane ikibazo ca honorable Ernest yatanze intererano arabaza l'état des lieux de négociation de l'accord sur la mobilité de la main-d'œuvre ko hoba des agences privées kugira ngo bishobore koroha iyi ntererano suggestion bise ari nziza gose kuko no mu bindi bihugu hari ibindi bihugu bikora gutyo abaja muri za Arabie Saoudite ariko naho nyene burya ukuboko kwa leta kuguma kurimo kuko aya ma agence abanza kwemerwa na ministère hanyuma hari ibyo basaba ibyo bariha mu kigega ca leta hanyuma ayo ma agence kubona gukora aha rero aho bigeze ubu twarabonye yuko n'aya ma agence nayo nyene hariho ayo usanga atabikora neza ugasanga ngira ngo ahantu canishurira ko na wa muntu yavuga ati ntibibwe abaca bikika mu kiza bakiba abanyagihugu ariko aho tumaze kubona byabaye twarafashe ingingo yuko tugira inama n'ayo ma agence twabasigurira hari n'abarungika abakozi bashitseyo bibagoye agence uwo muntu ariko aramukoresha ugasanga nawe aciye amurungika kubera yabakeneye umukozi atabishoboye agwaye akiswe n'amagara canke batumvikanye agaca ashima kumushibura niko murambabarira nkoreshe uko muze nkoresheje ico kintu kubera hari nk'uwo barungitse avuye muri Arabie Saoudite baca muha ntuzeye itike igera Addis Abeba urumva ntiyashitse mu Burundi mugabe cyadufashe nuko twatomboye tukarondera agence yamurungitse tugasha tuyikurikirana tukabona kumurikira igiye isigaye Addis Bujumbura donc murumva rero ubwo kwa leta kugumamo nayo ma agence nayo nyene arafise uruhara runini mugabo leta nayo iguma igira encadrement kuko hari usanga uvuga ati jewe namurungitse kugira nzoronke akarusho none agarutse adahejeje gukora umwanya twamuhaye akabukoze bo ntibaraba ko yakitswe n'amagara canke byabaniranye n'umukoresha wiwe bo numengo bashaka amafaranga gusa aha naho nyene yohamagariye abarundi twese yuko ntidushira imbere akazi mugabo twubahirize agateka k'umukozi abagiye muri ibyo bikorwa kugira ngo nawe ntibamubone nk'igikoresho bamwubahirize mu burenganzira bwiwe muba mufise igitigiri kanuni c'abarundi bagiye mu bihugu vya Buraya baciye muri iyo nzira ya Serbia. Ikibazo ca kabiri ni inyungu ku gihugu canke n'uruhombo. Ikibazo ca nyuma ko tubona no mwaya masezerano tugomba twemeze
harimwo guha harimwo exemption de visa ku bantu bafise passeport de service. Tukaba tuzi hariho igitigiri c'abatari bake bahora bazigira ko izo passeport bakongera bakazimirira mu bihugu baba bagiyemo. Nta mpungenge mufise ko uzotirimuka akazimirira yo muri Serbia naye amasezerano azoca asubira itoto? Igitigiri ntacyo nomenya neza kuko igihe bumvise yuko imiryango yuguruye benshi baciye bihutira kugenda ntibadaciye mbere batabarije no muri leta, bumva gusa bati nta biza basaba baca baragenda. Ni naco gituma mbere Serbia cibona umenga babaye benshi gose bararengerwa, bamwe baca benshi ntibagumye yabaye inzira gusa, hanyuma baca bagira Buraya muza Ubirigi canke mu Budani n'ahandi. Donc igitigiri ntaco twomenya kugeza ubu kuko urumva umwe wese yaciye afata inzira yiwe y'umusaki imiryango iruguruye baciye bagenda ku bwinshi. Hanyuma abagiye bakagumayo sinovuga ko ari hatoyi, ndavuga nti birashobora kuba ari inyungu, ahandi nkavuga nti bishobora kuba ari agahombo kuko n'agahombo kubera uravye ingene byaciye bitosekaza imibano imigenderanire y'igihugu c'u Burundi na Serbia, kubera babonye ko nabo birateye ingorane aho kuri iyo stade mbona ko ari agahombo kuko twarahombe bitari bike. Hanyuma akunguko nako nuko nibaza muri aba bose bagiye hatabuze abasigaye muri Serbia, abasigaye nabo bakaba bariko barakora kandi bumvise ko bakeneye abakozi, barateza imbere imiryango yabo kandi n'igihugu naho nyene kizohindukira. Niyo ikibazo cyaba baciye bavyorona bagaca baza baraje Buraya, niyo cava mu nzira ngira ngo nitwavugana tukaraba ingene ngira ngo iyo kategori nayo y'abadandaza yo koroherezwa, ngira ngo abagenzi bacu bo muri Serbia birabazogenda kuko barumva yuko ari umudandaza ntazo bagiye kumayo azoba agiye kurangura canke ashoye y'ibintu hanyuma abone gutaha. Mugabo aha naho nyene bigaruka hahandi umudandaza ashobora gukorera kuri ibyo nyene ashitse yakabona ati ngaha afere zirashoboka cyane gusumba mu Burundi, akavuga ati nagumeyo. Mugabo naho yo gumayo, mugabo agumana akorana no mu Burundi ashora yongera yinjiza ibyandazwa aba hariya amubaza ko acoko mu mutara. Ngira ngo iki tuzomivugana naho nyene kuri ayo kategori y'abene gihugu bavuga bati tugomba kugira business, barabe nyene boroherezwa kugenda bagaruka. Abantu bakeneye kujayo barondeye amapassport ordinaire hataragera baja gukora ubuzi busanzwe, hataragera kandi hakiriho amanegociation azoba. None nyakubahwa mushikiranganje, mwoba murumva yuko hari amashirahamwe amwe ariko ariba arasahura bene igihugu, ababwira yuko begeranya amahera hama bakazobafasha kugenda. Hamwe mwoba mutaravyumva nyakubahwa watwitavye hano, mwosohora itangazo kugira ngo mukebure abene igihugu bareke kwibwa hama ngo bazobwicuze mu nyuma. Amashirahamwe acayikikamukiriza agomba kwiba abene igihugu turamaze no kubibona muri aya yandi ibihugu twasinyaniye nka Arabie Saoudite. Hariho ama agence yemerewe, ubu twari tugeze umenga agence 28, ariko ayamaze gusaba enregistrement ataremererwa twari tugeze kuri 58. 58 cyangwa 56 murantunga kuko umva ni kijemo nta cha Arabie Saoudite nta dinategura mugabo umenga ibiti bibiri bibuka. Hanyuma muri ayo agence 20 nanga hamaze kwemererwa arakora, ayandi nayo ntaremererwa kuko Arabie Saoudite naho hari byo basaba bakabanza amategeko yabo kutunganya kugira ngo babahe autorisation de fonctionner. Mugabo rero impande y'aya agence yemerewe hariho n'ayandi agence
yaciye aca iruhande akaba ariyo justement atwara abantu atasho yarishe muri leta mugabo yarishe ayamaze kubiha ataremererwa kwirakore. Aha rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane kirengeye na ministere. Aha icyo turiho turakora twarituye ko twitegura gukorana n'inzego zibishinzwe zifite ubushobozi kugira ngo amagence yose ariko yikamukiriza ataremererwa gukora kandi akanakima ariko yinjiza muri leta bayahagarika n'ibihano bigafatwa. Aha rero murumva ni ikibazo kirengeye ministere yonyene kugira ngo namwebwe muserukira abenegihugu kugira ngo nitwabitura muzodufashe kuko aba bantu bikisa mukiriza bari abanyagihugu. Nababwiye umunyagihugu yagize ingorane umwenegihugu yagiye gukora agarutse bamufata nabi bamuhabiye umushikana mu Burundi. Ministeri ibanza kubijamwo turatombora turonke agence yamurungitse nayo turayikurikirana. Ministeri yagenda baramuha amafaranga yo kugura biye turavuga tuti ayo mafaranga yo madovize nibayamuha tuzi ko aza kuyakoresha icyo yakeneye. Twaciye turanga mu conseiller barajana n'uwo muntu wa muri agence hanyuma mu banki KCB kiravuga iti biratworoheza ntama kashi tubaha genda mugure biye muce muturukira konte ya agence hanyuma turihero biye mwebwe nta mafaranga tubaha mu kandi byaragenze neza. Uwo Burundi kazi yaramaze iminsi 5 Addis Abeba muri aeroport afashwa na ambasade yacu kandi nayo ataburyo bufitiye mugabo badutelefone twashe gutanga imbere hanyuma biragenda neza umunyagihugu arataha. Iyo rero tabafise agence yamurungitse yari kutugora gose kuko twari gutora abamurungitse nta cadre legal yakiyemo twari kuba dufise bigatuma bitera izindi ngorane. Nico gituma rero tuvuga tuti aba bantu bikikamukiza bagakurikiza amategeko kuri ibo bandanya bakora kuko urumva abanyagihugu barahondera n'igihugu kikahahondera. Ku bwanje mbona yuko kugira ngo haba akarusho nuko abafite ama passeport ordinaire ari wo buronswa exemption kuko ihawe aba diplomate agatangwa n'aya ma passeport de service twoca dusanga aboja mu cyo gihugu bo babake kandi bo bari les hauts cadres canke les fonctionnaires de l'État ayandi makategori yoba akibaye concerne. Ndabiye no mu bibazo mu nyishu zatanzwe les procédures ricamo kugira ngo ufite passeport ordinaire ashobore kujayo ni procedure ndende ku buryo abantu bato toborohera gushikayo. Rero nkavuga nti cyo kwihutirwa twosaba nuko boraba inzira ishoboka kugira ngo by'ukuri aba ba passeport ordinaire nabo bikunde boroherezwe aba bari bo bagenda ari benshi aribo ndetse uva mu madomene menshi atandukanye bigatuma hagenda bene gihugu benshi kakaba karusho kanini yako gihugu usumba aho ugenda ari diplomate le fonctionnaire gusa. Hama nkacambaza umushikiranganje ko twumwabonye yuko abantu benshi bagiye muri Serbie barafise passeport diplomatique baciye babihutira kuja mu bindi bihugu bakagira nk'inzira mwaratohoje kumbure agihaze basanzeyo kitaborohereje cyatumye baca batransita bagenda handi kugira ngo mu gitorere inyinshi umufatanyije na Republique de la Serbie kuko turamaze kumva ko hari abaja mu bindi bihugu bakagirirayo ibibazo bitandukanye. Aha kugira ngo hatwoca twiyumvira twibuka ikibazo byateye yaborohereza passeport ordinaire mu bintu byacu bigenda hanyuma bagaca bitera ibibazo hagati y'ibihugu byacu bibiri. Twebwe mu bisanzwe bikunze yuko abafite passeport ordinaire boroherezwa bakagenda ari benshi nibyo twadushaka kuko ni nabo benshi mu gihugu hanyuma mugabo murumvise intama zahabaye nuko bagenda bafise izindi ntumbero. Aha yavuze ati abafise passeport diplomatique de service bagiyeyo aha bagiye kuri passeport de service cyane diplomatique bagiye abo bagumyeyo bagiye bafise ama passeport ordinaire nico cyanatumye rero
iyo uzeyo aspect y'abakora baca bayisuspanda sino abagenda bafite mu passeport diplomatique cyangwa ama passeport de service kugeza ubu ntawe twumva yagumyeyo hanyuma bagenda bafite ama service aba passeport de service cyangwa passeport diplomatique nabo nyine bagaca banyika bakagenda nawe ntawimenya kuko mwamujanye mahera ya leta agiye ku kazi ka leta hanyuma mugabo kubera nkabijya navuze umuntu ntawe uzi ikiri ku mutima wiwe amagatora kugenda mu bisanzwe ni ibintu bibi cyane kuko sinzi n'ingene basigurira abo bagiye kwakira kuko urumva yagiye yatwawe na leta yagiye ku buryo bwa leta hanyuma kenshi baca usanga ariko arasigura akavuga yuko afise ingorane mu gihugu ameze gute mugabo kenshi wari kubesha kandi ibyo bihugu nabyo birabibona biramenya ko atari byo uko yoba yagiye ku kazi ka leta yagiye ku buryo bwa leta hanyuma agahengera mission iheza aho gusubira mu Burundi akatora guca agenda aha rero nibaza ko ari guhamagarira interpeller la conscience personnelle y'abarundi yuko bijya baba bagize birateza imbere igihugu biteza urugo igihugu ahubwo hanyuma nabo bagaca bikebuka